abakera rero bari bazi ubwenge mugabo abazungu bamaze kuza bace baducurika ubwenge ntitwasubiye kwikorera isuka mu Burundi aha nivyo tugira dusubiye aha turiko tugira ubutare kugira dusubire duhingure n'ahandi baraduhenda bakavuga ngo bazoduha imfashanyo umuntu aguha imfashanyo c'umuja wiwe avyo munsi none umuntu akugaburira nkavuga ngo utigaburira ntiyigaba twebwe rero dutegerezwa kwigaba tukigaburira ni wacu mu Burundi hanyuma rero natwe turiko twita ku rutare kugira ngo igihugu kironke ico gishora hanze n'ubutare rero dushaka tubushore kugira ngo none mwe ntimwonezerwa mugiye mubonera ibarabara sigara ikaburira none amahera avahe sahanye ava mu butare kubaka ibitaro vyiza tukubaka amashure meza tuhagira amabarabara tukabaha amazi meza mwese umuntu ntarinde kugenda urugendo twavuze yuko mu 2040 nta muntu azakigenda iminota 10 agiye kuvoma Gandabwe rero Imana yaduhaye igihugu ciza kirimo vyose murabona ikawa murimwe zirimbuka ibigori naciye ahantu hose mbona ibigori mufise ubutare kubera iki mudashaka kwiyumvira yuko ubu hagezeho twubaka igihugu urumva igihugu cacu icyo tuzocubaka nta bandi ibyo bihugu byose bumva biteye imbere nabene igihugu bakwemo ko mu mpuzu umwe wese arakora hagize usiba gukora burya baduhombeje irigara muri rigwanye muravyumva hari ahantu abantu murasaka kwigara ni bibi cyane kurya utakoze ni bibi ubuteye bukene mubona abantu bari kwigara mu cyo menya ko ari ubwo bukene ajya abasharaga ndabwira amahera ni nk'inkorora amahera yafise ego ntako minduru mugabo naho maya gutegereza kwerekana ko yafise ufuvuga utikiye nikize kizimbe nakibona muba muti nikiboneka ivyo vy'amahera ntumbwire kubera iki mugaca mu bako twateye imbere muri bukatugwaye kwa ntabyo mwibuka kubera hari kera ubu rero dukore kugira tugire umusesekara hanyuma twubake utuzu twiza cyane abo maze iminsi ntemberera nababwiye umuntu atafise imatero uwo mwaka tugeza kuzoba afise imatero muravyumva none imatero igugwa ibiro bingahe vy'ibigori erega byose ndaharuru ni 250 vy'ibigori bingana ni matero urumva urimwe ugashora cokora ko 250 umaze uja ariko kamatira wumve ko ateye nawe ugira upime yuko uteye imbere ubwa mbere urarya ico nico ca mbere utariye emwe naho uba mu nzu y'ibati murazokumviza n'uba mu nzu nziza ashonje akoma indubu ica mbere rero urafungura umuntu uronka ico ufungura hamugira kabiri ucuronka inzu aho urara aho urara kugira ngo mama y'imvura ntaza arakugwa mu mata ube mu nzu itava hanyuma uri mu nzu itava ucushiramo agasima ukaryama neza urumva hariho kurya uryame neza wumve kuri mu nzu itava atankugirimwo atambaragasa urara ku kamatera hanyuma rero agahuzu urumva byose biri mu kuryama ukambara agahuzu keza isuku ukuvaho ku mubiri usa neza nk'ubu ndabona aho mugeze uko hari igihe nabaraba ukamenga mu rudukoko kabiri utaronka agasabuni ko koga no kumesa mugabo hariho abagabo usanga bafise imwanda mugabo adamu mwenda bemera muramesa agahuzu mwigisha abagabo banyu kugira isuku n'abana rero mubambike uduhuzu mubambike uturato ivyo rero vyerekana ubuzima kugira ubuzima so kugira ibihera mu mufuko urashaka ko amahera ukabura aho yasumisha sivyo kandi ucukoma indurungu urashonje nico gituma ndabwira nti Imana itunga rya mbere aturemeye yaduhaye isi ikiduha n'imvura iyo si rero yavuze iti muyirime mwongere muyizigame cyo gituma kuguma muca imiserege kugira ngo isi yacu ntigende muyirime ega ndabere iki gituma isi ari itunga rikomeye nkaho warimye ibigori mu mwaka uheze ubu ntiwasubire kurima ibindi none mu mwaka uheze ntiwarose amahera niwumva ko ubugira uronya yawe no mu mwaka uza nuko nyene
iyo si iguma iguha gusa hanyuma ry'amahera urose ucakoresha umugambi none niwamara kubaka inzu ukaronka ikabamwo isima na ya matera ukaba ufise ukawambara ibirato umesa ayandi mahera uzocuronka azoyakoresha iki uzocugura akamoto ayandi nayo azocaza nayo uzocakoresha iki hazotera igihe mugira amahera ataco muyakoresha bizoshika none umaze kuronka ivyo vyose ucakoresha iki ucuvuga nje kuramutsa umugenzi wanje mu Ruyigi kugira uburanezero hacaza rimwe cyo kunezerwa gusa dushaka yuko mu 2040 twese tuzoba turi mu kanyamuneza turoraniwe tunezerewe ariko tudakoze aganda babwire ntaco tuzoshikako ibihugu byose biteye imbere byateye imbere uko bikora ntimuze muracambirwa ngo kiriya gihugu kirateye imbere ngo Amerika irateye imbere ngo Ubushinwa bateye imbere oya bazuta imbega bashirwa ko twumva ngo bateye imbere bagize iki kugira batera imbere natwe tugikore ngahe wapi ni kubazuta imbega kwiburaya mbona abantu biruka iburaya ngo babavuga ko hateye imbere none bobo bateye imbere bigenze gute ko barabakene nkato muribuka ko abadagi basanze nga mu Burundi dukora isuka ntitwa duhise amahinguriro y'amasuka baca baratubuza kubikora baca duteramwe amacakubiri ngo twame tujyana kugira ntituze twiyumvire gukora none gukora ntitutabe kuvyumvira dusubiye kwa Barundi ba ntimuzi ko ari igihe twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa gusa tutitwa Barundi none twageze rutera imbere nuvuga ubuhutu ntiburibwa ubutwa ntiburibwa ubututsi ntiburibwa mugabo ku Murundi ucumenya kwisa ari gwawe ugacutagwa kuyikora ayo kare bavuga ngo zohungejo ko nta kamaro gukora ngo zohungejo hari nabandi bari mimetero 10 ku 10 gusa ngo bibiramatse ngo mugabo nivyo arari mugobo kubera dufise amahoro turazi ko tuzorya nahiga yejo amwe mu bifise kumuzirikanye mubibike mu mutwe yuko tudakoze ntishaka gutera imbere nico ituma umwaka twawese umwaka wa mbere urora mu gihugu cifashe ubu rero niwo tuzopimira koko tubishoboye umuntu azoheza umwaka akirimbura agasanga n'umukene ari umworo kabisa bakamwita umworo muzabica mumenya ko utazopfufuyeyo uwo mwaka kuko niwo gupima ko bishoboka n'umwana mu muhuru kwavu umupima umugisha wiwe kera twari mu kugupima ko ufise umugisha baguha uruyuzi gatera uruyuzi wamwe bagacava ngo umwana ari n'umugisha namwe ni mu bahudu kwavu uduswi tw'inkoko kugira murabe ko bafise imigisha umwana atagwe gukora akantu akiri mutoya ntihazokura aragize hanyuma abagabo mwese muba mufise mutarakwiza imyaka 45 ndabacira gace ukwije imyaka 45 utariha utarakora ngo wihe uzopfa usega muvyumve ugwaruka muri ngaha ukwije imyaka 45 utarakora gushobore kwiha wewe nyira atawunda guhaye uzoguma usaba akazi mpakazi mpicupa emwe ndababwije ukuri rero mwitegure ntimushikane imyaka 45 mutiha ubu twarabigendereje twasaza umuntu wese akweje imyaka 45 atariha aguma ari umuntu asaba gusa aguma ari mpakazi mpagacupa none usizuku wabaze kureza imyaka 43 yihaye kwahera nico gitwa muzobona abantu bangana nanje bose ugo ngo nabuza akazi urumva ntiyumva ico yokora mwagwaruka mwe rero kora mukiri bato vivez si vous m'en croyez n'attendez à demain que dès aujourd'hui les roses de la vie wavyumvise udatanga uyu munsi nakazi kawe ukarindire tangura urondera ikintu wokora kizoguha ubuzima uzoshikana imyaka 45 uri umugabo wiha n'abana banje ndababwira umuhungu we kugira uzugire mariage baza kunyereka ko ushoboye gutunga umuryango utavyize gutunga umuryango utarawubaka wo kwiga gutunga umuryango warubatse nk'abasore n'inkumi aho muranyumva ntushobora kuzokwiga ivyo tunga umuryango utavyize ukiri inkumi ukiri umusore ntanguru wumva akantu wihe ukiri muto hanyuma mushika imyaka 45 muzuba mwaramaze kwipima ufise 50 wewe asigara ari uwihebuye gusa umuntu yihebuye erega shaka murabire kuri twe dufise iyo myaka turimwe ibigabo n'ibigore atakira atari kwidoga ngo ndabuze kubera ntitwigeze twiha imbere y'imyaka 45 twarataye ubwaruka bwacu none namwe mushaka guta ubwaruka bwacu ndabasavye ntimuze umere nkatwe muze mushikana imyaka 45 jewe nzoba ndi muzehe nk'ubu nje uco ngo muze ngo atwigishije gukora
ngo none akira karengwe reka natezwa nikosora ibyo narinze none hasi niko ndakora hari minervare mu mpaka kandi ndiko ndigisha none umva ntazoza gusoroma je narari uwo mutwe ndiko ndabatekesha n'uyu nyene ndiko ndabatekesha umutwe muzoca mwibuka ngo hari ngo mu 2025 mu kwezi kwa mbere ngo yatubwiye ivyo ngo none he nani ngo hasigaye mfise imodoka ngo kandi ico gihe sinimvira ko zogira imodoka ngo yambwira ati wewe gumukora amahera gumaza yandaza ukora imigambi ushika aho zogira amahera atacu yakoresha cutagwa kugura akaduga keza ucugura akadege yereko butere ngabo kaza mubona yereko butere iguye gaha ngo yene yo kwana abakera rero bari bazi ubwenge mugabo abazungu bamaze kuza bace baducurika ubwenge ntitwasubiye kwikorera isuka mu Burundi aha nivyo tugira dusubiye aha turiko tugira ubutare kugira dusubire duhingure n'ahandi baraduhenda bakagwava ngo bazoduha imfashanyo umuntu aguha imfashanyo c'umuja wiwe avyo munsi none umuntu akugaburira ngava ngo utigaburira ntiyigaba twebwe rero dutegerezwa kwigaba tukigaburira ni wacu mu Burundi yaramaze kuboneka none rero ubu ndabona ko ndabaravye mu maso kera nko mu 2005 imisaya yarinjiranyemo none ubu mbona mufise amabinga ubu rero dutabitangura rero gukora tubandanye umuvuduko turiko kugira ngo turonye umusesekara nagira mbande bakenze bwe bw'abanyakayanza aho naciye hose nabonye imirima mwe mwaramenye wa mugambi wo kurimira rimwe mushira hamwe amatongo kare bavuga ngo mukayaza ngo amatongo yaraze none ubu nasanze imirima minini gose kandi ico gera cyo ndabwira nti jezo kwemera ko amatongo yazi igihe nzobona atacatsi kitaribwa mbona ku misozi none n'ubu rero tugume dukanura kugira turonke umusesekara dushora dukeneye yuko mu mwaka wa 2040 twaravyumvikanye mu mbona kazoza umuntu wese azoba mu kazu keza aryama neza urwaye uronka aho wivuza neza nibaza aho ngaho atanu adafise matera ye mugabo nta numwe yitumye yibura utayifisa yitumye niyo yibura igugubira bingahe by'ibigori aha ndabereke rero ushaka imatera kuyironga igugubira bingahe by'ibigori byinshi ibirenga 150 Emiriza rero udafise matera azaca afata 150 vy'ibigori ashore azoca atani matera undi nawe ndabona bambaye amakofero y'ivyuma hejuru mukorera ngaha egi matera igugu 250 nziza yayindi emudema neza karyama kwikana muzava muca muhera mwitira mwaje kuja gukora mugabo amahera ico tuyashakirana kugira ngo ushobore kubaka akazu keza ushobore kugura impuzu ugura akamatera wambara ibirato vyiza ugira isuku ubu umuntu w'amagara meza anezerewe amahera sayo kunywesha inzoga sayo kunywesha inzoga ayo kunywesha inzoga rero ndatse murayafise nimuyafise kamuhara simara ndabumva muri ko murambwira ngo rege inzoga ngo ntizishike iwacu ngo murarudi yazugaye murumva kunywesha inzoga murayafise mubuza yo kubaka inzu rero nimwige kuziganya amahera sayo kunywa inzoga mwige kuziganya uronka ibihumbi 50 ucujana hajya muri microfinance uronka ibihumbi 10 ujana wewe uza ukurayo gusa ukeneye kugura umunyu ko bindi mwisoromera munsi y'urugo ntimupanze hanyuma rero natwe turiko twita ku rutare kugira ngo igihugu kironke ico gishora hanze n'ubutare rero dushaka tubushore kugira ngo none mwe ntimwonezerwa mugiye mubonera ibarabara sigara ikaburi none amahera avahe sahanye ava mu butare kubaka ibitaro vyiza tukubaka amashure meza tuhagira amabarabara tukabaha amazi meza mwese umuntu ntarinde kugenda urugendo twavuze yuko mu 2040 nta muntu azakigenda iminota 10 agiye kuvoma kirazira uzoba uvoma hagufi yawe
umva aho hose rero turiko twita ku rutare natwe kugira ngo ubu butare tubwimbe tubukore neza tubushore dushobore kuronka amahera yo kubaka ayo mabarabara kubaka ayo mashure kubaka ibitaro nico gituma mubona yo ntituryama abantu ntubona ko naje no kwirabira kugira mbone ko bari ku kivu kugira ndabibone neza rero ico nobasaba hari ibintu vyitwa fraude nivyo bidukenesha kirazira ikintu cy'igihugu kigiye hanze kiba kigiye kuzana amahera mva makungu none ahubwo ngaho ikabarore hari ibintu mutazi nta muntu ahora arabica bavuye hajya hakurya mbwira ingene uca kubagaburira ngo bagire ingufu zo kuza kwica urashaka kugaburira umwase ntabwo ubwo ni ubugugu kabisa urashaka kugaburira umuntu ngo ndamukomeze azaza kunyiceje none ntimwabonye ko ari abazi bamaze gutera aho muri Kabarore bahaciye inshuro nyinshi murabizi bagatwara abanesha igihugu ntikivogera emwe nobo mwabe muhagaze neza Burundi ntibuvogerwa kirazira twigire ukivi twebwe n'ubukene turiho turwana nabwo tugira tubuneshe n'ubukene abantu baboza bo baraza nta kibazo ntabwo batwafise hanye mugabo ntakandabwire kirazira gukomeza umwasi umugaburiye acagira ingufu zo kugirira nabi mwese rero mwumve yuko kirazira ko ari ikintu cy'igihugu gisohoka hanze kidashotse igiye kuzana amahera y'agaciro kugira ayo mahera y'agaciro natwe tuje kugura ibindi tutihingurira ngaha muravuga muti murakeneye yuko munywa ibiyeri bipfundikiye neza kugira ubipfundikire hari amahera y'agaciro dukenera none mwagize fraude ayo mahera azoboneka gute yanzoga wipfuza ifundikiye y'isuku ntuzoyironka mugabo tuyarosanya duca tuja kugura umwambiro mwiza bukanywa akayeri kameze neza ejo bundi aho bukera tugaca tuzihingurira nazo nyene tutarinze kuzikura hanze rega ivyo zivamwo turabirima ngaha murarima ingano sivyo urumva turafise ibikwiye vyose nico gituma igikuru no gukora amahera nta mana yigeze irema ihera nico gituma muri Bibiliya handitse yuko amahera ukayakoresha nabi niyo soko y'amabi yose kubera si Imana yaremye ntuzucambirwe ikintu Imana itaremye Imana yaremye isi kugira ngo uyirime uronke ivyo ufungura yongere igutunge rero amahera ava mu bikorwa amahera ni hawuya kwikigega wagabanije iyo mugiye kuri mariage amanda vyumva kurumva ko je nakuzaniye inka ngo mugango naje ngo nabanje ngo kuyivunagura ngo nahiza yo mupfuko urumva amahera kare twaca tubaka ibigega binini mugubu cuvuga utire kashore mbika amahera mu kigega ibanki yitwa ikigega buryo ijya microfinance mubona ni kigega ni nkuko vya bindi washora uciye ubijana mu kigega ibindi ukabisigaza yo mu kiyaga gitoyi c'ivyo uzofungura numva bo rero mwumvise intambwe igira kabiri tugatujeko niyo kuronka umusesekara kugira ngo dushore hanyuma twikenure mu vyo dukeneye nta kindi none Imana kubwira iti none uriye ukaryama neza ibi dukeneye kandi ntuze nibiki wambaye neza wiryamira neza wariye uryama mu nzu itava iri mu isima uryama neza udushuka twiza n'ibindi bukeneye nibiki tubironderere nivyumvikanje muhamunyumviritse sinemera igituma bavuga ngo Burundi burakenye ntavyo nemera nitwe turi binebwe reka dukore turabe ko udazotera imbere none rero umwaka uheze twawuhejeje neza mufise morale tutanguye neza mwese munezerewe ico dukora rero umuntu ari ku kivi ntashobora kugira umutima mubi muramaze kubona umuntu ari ku kivi agira umutima mubi hari umwanya ufise wo kwimvira bibi mugakwirigara niho abantu biyumvirira bibi sivyo ngo ranyoye ngo ntansomeje si kwirigara bibera abantu birirwa kwirigara ni babi hajya niho hari isoko ry'ibibi byose abasuma bari hajya kwirigara ntimuze muroderera abasuma ko bari kurima ikwirigara niho hari abasuma murazabaza umunsi umwe muti bewe ko wirirwa wicaye iyo mpuzu wambaye wayikuye he ati wayikuye he uri umusuma warivye uko wirirwa wicaye kutagwaye kwashi urya ibyo ukuye uri umusuma niwe biba mu mirima azoca biheba muza muramutwega ko ari umusuma azoca biheba azoca ava kwirigara twese tuve kwirigara hanyuma ugwaruka ndabakebura akantu kamwe sinogera nakababwiye
nitohoza duheruka gukora neza. Umuntu akwije imyaka 45 atarakora ngo yihe azopfa seka. Shaka mwirabe umuntu wese afise arengeje imyaka 45 muze kuraba n'ubu ntabona ico yokora no gusaba gusa mpakazi nticupa nk'indaro murabe waruka no mutarakwiza imyaka 45 kugira ndabakebura nimuhirahire ko mureze imyaka 45 utariha utegereza kugira ikintu ukoze kugira ube wiha ahandi ukayirengana uzorinda upfusega ndakubwira nimuturabe twebwe ibigabo bifise imyaka 50 ningahe twarengeje utihaye hakiri kare utakoze atarakweza imyaka 45 bashi no musavye kabisa ku maseka n'ubu none rero ndabarya kara mwagwarukamwe mwankumi mwamisoremwe ikintu citwa irigara mu gice nimuje emwe mukora ikintu kandi muziganya muze mukwiza imyaka 45 ubona ko umugabo wiha hamwe uvuze uti nakanda musororera nawe azogusororera ejo atamuvumvyi ugwaruka kabisa tureme ugwaruka rushasha twebwe twaracerewe twebwe twakuriye muri vya bintu vyitwa ibihutu n'ibitutsi n'ibitwa none hari ico tungutse hari ico mwabonye tunguka mugani murabe kuva rutagwe kuvuga ko turabarundi tuvuga igihugu cacu ciza c'Uburundi nabige n'Imana nayiciye ihezagira turarima tukimbura ufise umutima mwiza n'Imana icikora mugo ufise umutima mubi baka Imana icirabahiga none yehezagira urafise umutima mubi nta kubera dutwenga n'Imana icihezagira mwese mugume mwifite umutima mwiza twikorera ibikorwa tumererwe neza Imana ibindi cihezagira twibera agahugu k'Imana icibare c'Imana kandi ciza